abantu ari itunga rikomeye cyane mu buzima. Yes, nuko bimeze. Amakuru yacu y'uno munsi mbere yuko twakira umutumire wacu ari we Vani, reka tuyahere neza na neza muri Dunda na Buja FM edition igira kabiri. Ni evenement nini, ni evenement igiye kuba hasigaye iminsi ngaho no munsi, hasigaye iminsi 9, hasigaye iminsi 9 kugira ngo ino evenement itegurwa n'isamirizi Buja FM isobore kuba abantu benshi bariko baritegura, benshi bariko barabaza amatike aratangura kugurishwa ryari. Ariko ico mumenya nuko ku munsi wa mbere amatike aratangura kugurishwa. Ku munsi wa mbere amatike aratangura kugurishwa. Abaririmbyi 30 ba hano mu gihugu cy'u Burundi nibo bazoshobora kugaragara muri Dunda na Buja FM. Ndakwibutse yuko ari edition igira kabiri. Edition ya mbere yabereye kuri lycée Skepes do Nyakabiga EFI, aho twaronse abantu bagera ku 16. Edition igira kabiri tuzoronka bangana gute? Ico nizeye kandi nemera neza nuko lycée SOS igiye kuzura ku buryo abantu bavuga bati ibi ni biki, ibi turiko turabona, turiko turarota canke bimeze gute. Dunda na Buja FM ni evenement nini. Dunda na Buja FM ni evenement itegurwa n'isamirizi Buja FM. Ariko no munsi akabijya nuko turumanije imyaka 10 turiko turabaha umunezero udasanzwe, umunezero hangere. Ushobora kwibaza ati nabaye baririmbyi bazogaragara muri Dunda na Buja FM uno mwaka, nabaye baririmbyi bazoririmba muri Dunda na Buja FM. Ndaje ndakubwire turagowe tuzoryoherwa. Ndasubiyemwo, turagowe tuzoryoherwa. Ibi nizo bari jeje mugani wa Vani. Abaririmbyi bazoperforminga rero ni bande? Mu nkundire ndabababwiye ibi niko biteye ubwoba. Hariho Bizimana Abubakar Karume, Satbi satura mabafe n'amabuye, azokubwira ati Nyanzobe, inkuru y'ukuri, nkagwa gasore, ndemeye n'izindi nyinshi. Hazoba hariho Masterland, ngenda kumana Armel Sabel. Tuzoba turi kumwe na Ralizo n'inzi Jo Rali. Tuzoba turi kumwe na Troupe Amagaba. Tuzoba turi kumwe na OLG Oleg. Tuzoba turi kumwe na Niyonzima na Sor Salum Lolilo. Tuzoba turi kumwe na MB Data. Tuzoba turi kumwe na Visum Kali wa Live. Tuzoba turi kumwe na Double J the Bad Boy Killer. Tuzoba turi kumwe na Nico Nico, Mr. Champagne. Tuzoba turi kumwe na B-Face on the floor. Tuzoba turi kumwe na Double J the Bad Boy Killer. Tuzoba turi kumwe na Fabi Love. Tuzoba turi kumwe na Kiriku, Araflow, Estanis, Emerson, Alvin Smith Lavache, Thompson The Voice, Frank Génération 80, Black G, Nkombozi, Vani Ice, Kiriku, Arnovitz, Wiz Design, Obelix, Bidondo, Lino G, Kingorongoro, Melanin Boy Gusto kuva muri Wheel of Musica, Madiba The Classic, Victoria's Team. Ibi bintu birateye ubwoba. Ibi bintu birateye ubwoba. Ibi bintu
na dodaragiza ubwoba. Ibi bintu birateye ubwoba. Ibaze abaririmbyi barenga kuri 30 muzobabona muri Dunda na Buja FM. Kwinzira na mafaranga ibihumbi 5 gusa. 5 baba 5000. Ibaze evenement nk'iyi ukaca winzira ku bihumbi 5. Sinko kwinjira ku 5000. Gitari bitanu. Birateye ubwoba kabisa. Ibi bintu birateye ubwoba. Yes, unkundi rero ndakumvishe zimwe mu ndirimbo muzokumva muri Dunda na Buja FM. Umuririmbyi umwe ibaze umuntu azosiba kumva performance y'ino ndirimbo. This song. Aritonda azi no gukina umupira cyane. Niwe ahora akina hagati mu mamatsi y'abaririmbyi n'abamenyesha makuru ya mamatsi ahora aba. Niwe abari hagati ariko na Arnovitz bariko barakontrola karere. Asindirimo sasa yasohotse yitwa Zishizwe. Je narabivuze sinshobora kwakira ku radio umuntu adakwiza aba subscribers 1000. Sinshobora Zevana yaje ngiye kuri YouTube sanga usaba subscribers. Zeva usaba subscribers bangahe? Ndabira kuri YouTube yawe. Za kuri YouTube yawe ubivuge ngaha ku radio ati mfisaba. Za kuri YouTube mse. Ibintu byo kuzaturakira abantu badashikana 1k subscribers sinzosubira. Uri kuri YouTube? Uri fise bangahe? Amajana 984. Amajana 984. Nza kukwakira dusikanye 1000. Tudasikanye 1000 tutaha. Ingene tugira tubigenze, indirimbo imaze amasaha 19 isohotse. Imaze kurabwa n'abana amajana 992. Asa subscribers amajana 984. Tugiye gukwiza mu minota 10 ama views 1000 n'amajana 2. Hama dukwiza aba subscribers 1000 kuko YouTube itangura kumwemera afise aba subscribers 1000. Muvyerekane muri hit connection yuko iyariyo the number one soga station in our country, the sound of Burundi. Itso ndabasaba misose mwe mugikora. Fata telefone yawe uri kuratwumviriza. Za kuri YouTube ubunyene andika JJ by Zevan. Zevan ukonyene ucumva V-A-N-A. Zevan. Urasa kwa ndirimbo yitwa gira gusa subscribers. Gira subscribe yawe. Muri tayari? Buja FM muri tayari? Nimuvyerekane. Yes, muze mwese kuri YouTube mugire Zevan official. Gira subscribe kuri YouTube yewe tumukwirize aba subscribers 1000 mbere yuko tumwakira. Zevan official niko YouTube yewe yitwa afisa amajana 984. Twagiye dukwiza aba subscribers 1000. Turi saa 9:15, saa 9:20 ncampagarika atarakwiza 1000 cyatumwirukana muri studio. Yes, nimuvyerekane. Reka turabe Zevan official. Ibintu vyifashe gute kwa Zevan? Nimuvyerekane. Nyaruka kuri YouTube andika Zevan Z-V-A-N-A. Niko Zevan yitwa. Tugeze kuri 990. Bariko baraza nimuvyerekane. Tugeze kuri 990 muze muri benshi. Za kuri YouTube andika Zevan. Tugeze kuri 991 subscribers. Munyaruke muze muri benshi. Nimuze mumukwiriza 1000 z'aba subscribers. Mukwiza 1000 kiganiro turagikora mu minota 5. Hasigaye minota 4 mudakwiza 1000 Zevan acayitahira. Za kuri YouTube andika Zevan. Ariko tse dukwiza n'abantu 1000 kuri YouTube yikuba kuma views. Tugeze kuri 996 ama views urumva yuko 1000 desa kigiye gukwira.
nyarutsa mubikore mu minota 3 isigaye mutabikoze nta kundi Zevan ace yitahira mama nyaruka kuri YouTube andika Zevan urafise connection ugeze kuri bangahe aba subscribers hasigaye babiri ubunyene gira tayari nyarutsa Zevan nyarutsa ntibarakwira bageze kuri bangahe subscribers igihumbi views dukwize views nazo igihumbi yes muvyerekana ubunyene akaniko kamaro ko kuza muri Buza FM akaniko kamaro ko kuza muri Hit Connection iyi ni the number one soga station in our country ini the sound of Burundi ni muvyerekane ni mune hasi hasigaye iminota 2 gusa Zevan subira kandi uraba ama views nangahe nyarutsa Zevan 996 turatsari kuri 996 mbona cyangira connection sobora kuba ari mbi ko Jesse ndiko nabitora neza ariko munyaruke kwiza ama views igihumbi hama tumwakire mutayakwize ni tumwakira subscribers bangahe 101 at 1000 igihumbi twamaze ubu YouTube irakuzi yes ni muvyerekane reka dukubite n'ama views rero mama nyaruka kuri YouTube mugire Zevan uko nyene mucumva ZVANane gira ama views igihumbi ce dutangura ama views igihumbi ce dutangura muda kwitsa igihumbi nta kiganiro dukora muda kwitsa ama views igihumbi ntiturasigana connection irazunguruka yenda subscribers tayari muda sikanye igihumbi nidutangura cha dutaha twamaze gukwiza aba subscribers igihumbi ubico shaka ni mugire gusa j'aime mugize j'aime tuzoba duhejeje yitwa Zevan cha kuri YouTube andika ZVANane subona indirimbo yitwa jeje tugira gusa cukanda cufyonda kuri like canke j'aime ni wafyonda kuri j'aime ibintu bitsa vyikora tugeze kuba subscribers igihumbi na babiri abantu bazaye ko batazi cyari cyo j'aime kabisa gira j'aime aba subscribers tubanze tubihoze nimugire j'aime nayo akaga kengeri mugafyonde gira j'aime akantu kakwereka ati ndemeye gafyonde ufise ama commentaire 58 ndasaka dukwiza ama commentaire 60 mwandike gusa ati Hit Connection Zevan turakumva muvyandike muri ino ndirimbo turi saa 9 n'iminota 20 tumwongeye iminota 5 y'ama commentaire za muri commentaire gira j'aime ariko nyarutsa Zevan ari hano ku bwanyu asindirimbo ryose asindirimbo nziza n'umwana w'igihugu dukwiye gusapotinga asindirimbo ryose cyane yitwa jeje afise never rush asindirimbo zibiri mu mutera intege mu mwereke yuko asoboye kuko arasoboye ejo nabonye abarindi bakomeye nka Bface yabarataye ko link nabonye abantu nka ba Wiz Design ibintu bimeze neza cyane muvyerekane ni Buza FM ni the number one soga station commentaire tayari n'ama views tayari bivuge bakwiye kabisa oya bivuge ni bangahe ama views 1007 subscribers 1003 et commentaires 63 ndasaka commentaire dukwiza ijana tuze kuri commentaire yo twese dukwiza ijana turi kuri 63 dukwize ijana mwandika ati Zevan urashoboye za muri commentaire mwandike Zevan urashoboye
dukwijijana cha tumwakira ndabahaye iminota 5 turi saa 9:22 saa 9:27 nzoba mpejeje mutabisikanye Zevani uce witahira ucu uzinga utwautahe ugende ukina umupira 63 commentaires bimeze gutubu tugeze kuri bangahe 74 mzera abakandi subscribers zingahe subscribers ni 1004 subira kandi urabe commentaire 79 subscribers zingahe 1005 hasigaye iminota 4 kwiza ama commentaire ijana hama tumwakire Zevani mubikwije cha tumwakira mutabikwije Zevani cha zinga twiwe yitahire tugeze kuri commentaire zingahe tugeze kuri commentaire bivuge ndayugurura ukuntu connection atari nziza birakunda ntugira ikibazo aha ni Buja FM 81. asante twari kuri 54 it connection ni mumaramaze mwerekane yuko yariyo the number on Soga station in our country, the sound of Burundi. Dusigaje commentaire 19 gusa izo sumuravyo na kanya gato mu minota 3 no munota umwe muzishikana ibazero mu minota 3 muvyerekane turi kumwe na Zevani za kuri YouTube andika gusa ZVA na ne muvyerekane subira kandi urabe no mwanya bivuge tugeze kuri 93. asante hasigaye zingahe nakubwiye 61 mwe muraza guhamagara mu kanya ndasaka hasigaye dusigazanye iminota 3 muri no minota 3 muvyerekane andika Zevani muri commentaire ati Zevani urasoboye ndi nyuma yawe ndasaka musubire kandi kuraba bimeze gute Zevani no mwanya 95 hasigaye abantu 5 dusiganye iminota 2 ucutaha mu minota 2 byanze ubu turi 15:25 hasigaye iminota 2 na 27 siko navuze Zevani kuri YouTube nyaruka mwandike Zevani mugire muri commentaire ati Zevani urasoboye turi nyuma yawe 99 zingahe dusiganye umunota 1 iyi ni Buza FM iyi ni the number on Soga station in our country, the sound of Burundi. Subira kandi urabe Zevani turi na 25 ugurura nyarutsa hasigaye gurura Zevani 1005 commentaire 105 ziraduze kandi hama subscribers 1006 nakubwiye gute twakwije twanarengeze ni twarengeje okay muri no munota umwe usigaye turi kuri 106 commentaire mugiri gyaro 110 hasigaye 4 andika muri commentaire ati Zevani ndi nyuma yawe hamache ndakumvisa indirimbo hamache nza ndamwakira 110 shikana 110 no kuri like mugire 1100 hama kuri subscribers dukwize 1100 naho nyene birakunda birasoboka ni muvyerekane yuko muri Buza FM
ni muvyerekana yuko ari iyi ariyo radio ya mbere yumvirizwa. Ndabira kandi ugurura Zevan ugurura Digo ndugurura na connexion ufise tugupartage irimo imezereza gusa rukuntu nyine ni nete nasagire subscribe nanyaruke muri no mwanya commentaire licenses oya zaduze musubigira gira novera kandura Zevan raba kandi babwire rero abantu kiruguruka babwire rero abantu ko babibona muri no mwanya commentaire ni 120 views ni 1009 subscribers ni 1006 vuga rero ingene waje ngaho umeze nani ivyo nibo ariko hose wari munsi cyane views wari ufise amajana 9 twamaze gukwiza 1000 na arenga wari usaba subscribers amajana 984 tugeze ku 1007 ubu YouTube irakuzi wari kuri commentaire 50 ubu turi kuri 120 baduze kabisa uyu subira kandura be commentaire kudurura commentaire ni 124 bye itahire rero tubajeje kiganiro sezera abakunzi bacu yes nukemeze reka dufata umwanya mwiza twumvirize ino ndirimbo ya Zevan Hama cetuza tumwakira muri Buza FM muri the number one swagger station in our country. In our country. How ati Zevan amushiriyeko. Hervé Mauzo ati muri Buja FM murakazi. Merci beaucoup. Hari umuntu yatwandikiye message ariko aratwumviriza yitwa Sky 2. Niwo mu gihugu cy'u Rwanda bamwita wa Bagayi. Papa Dobo we. Asante nuko yemeze rero reka tugaruke muri hit connection kuri Buja FM. Mbere ko tukwakira icambere eza ku office indero. Dafise indero hakamaro ko twakira abantu bashobora kuduserukira neza muri societe. Hamata avuga ngo baririmbyi icakabiri singongo bisobore gose ari kunagerageza ni sawa kuko ugerageza aravamwe umuntu cagatatu no gukwiza amanorme YouTube irakuzi ni kuzi gusega ni kuri YouTube ni usigura yuko uzwi Zevan karibu sana rero asante sana miko umeze neza safi sana kabisa Zevan umukinya komeye Zeba kimbwira yuko z'umupira naragize ndavuga ati mureke guswaganya ariko avuga tereko uyu no musore tumuha amahirwe akine turaba uko bimeze sanga habuze gato yavukira muri Argentine ni uba witwa Messi ugize uzi yuko iryo zina gari ryo bantu banyita ukina umupira nka Messi kabisa ndimo neza na neza ubwo ari ubugese barigeze kubukina gusumba ubugina Supafu ni yakubwiye ajya ya Supafu rega Jemba nibaze ko ari karaswa oya nivyo vraiment je narakina umupira gose wakinye muri equipe yawe natanguriye mu Rumonge narakinye muri Messager Rumonge nakina muri Rumonge City mu nyuma niho nza guhindura aho nabanzi ni Bujumbura
shikira muri equipe yitwa Intwara Rumuri turayiduza division tuyishira muri deuxième division mu nyuma ibintu by'agahembo biza kugorana niko kumva umenga ntuhagarika ko nari nkinyigiye kinini mu Rumonge nakinye narabaye meilleur buteur imyaka 3 Kurikirana mu Rumonge ho ndazwi nabaye abagabo bakuze baranzi pe uzwi kubera umupira yego kubera football yego niko kuzi no rero maze kubona igihe kinini ndabibaye matamusaruro nti ekashira amaguru hasi kabisa Zevan ni rya kabiri tukwakiriye muri Hit Connection ariko unkundire je ndavyite yuko ari rya mbere yego ndasaka ikiganiro tugiye gukora na je nawe kibare cyo kiganiro urabona iyo umuntu agiye dufate mu kindi gihugu ategeza guca ku mupaka kugira ngo bamuhe ikintu bita murekarengane amwe bamukubitire kikidodo kimwemerera kwinjira mu gihugu ndasaka rero yuko kino kiganiro kikubera ikiraro kikwambutsa gagusikana kure ku ndoto zawe ndasaka to tugaruke kuri Zevan umuririmbyi Zevan umuririmbyi yabitanguye ryari yabitanguye gute uno munsi nize mbogamizi agenda arahura nazo ami merci beaucoup kandi urakoze cyane kuntanguza hiyo ni kugira ngo ushobora no kuba tanyumvise igihenza kuko ikiganiro tuciswe icambere nza ngaha ariko hari benshi banyumvise igihenza ngaha hari nabatanyumvise na merci beaucoup kumbaza ibi bintu ndifuza ko no bitangura kugira ngo n'utanyumvise ashobore kuvyumva icambere na mbere ndumuhungu wo mu Rumonge muri famille y'uwitwa Minani Zerbaber na Nichimpaye Vastine twatuvukana turi abantu 10 kandi turahari kandi turakundana cyane uko biri kose aha bose bariko barakurikirana iki kiganiro tubaramutse cyane bose ndi sûr kuko mwiriwe neza kuko muri groupe ngaha bariko barakurikirana uko ziki kintu abantu baraza baravuga bati amipro niba muhebere kabisa asante rero jewe natanguye kuririmba neza na neza mu bisanzwe umwaka wo kuririmbira ko nk'umuririmbyi yitwa Zevan ni umwaka turimo wa 2024 ariko izi ndirimbo mwumva zatanguye kwandikwa mu mwaka w'ibihumbi 2020 2020 niho natangura kwandika indirimbo nyinshi zishoboka ndifuza yuko zisohora ariko imbogamizi zo mu buzima ntizibura kuko by'ukuri tuvuka mu miryango itaba yifise gose naripfuje kuzoririmba niyo umupira vyamba umupira maze gushira ibirato hasi ndavuga ati reka nipime rero ukwipima kwanje gutanguye 2024 niko kwandika niko kurondera hirya no hino ndaronka dusupport tukeye niko kwilansa mu muziki rero natanguranye n'indirimbo yitwa Never Rush uyu munsi nkabanzanye yitwa Jeje kandi zose ni audio zifise na video zikaba ziri ku rubuga rwanje rero imbogamizi tubwira twebwe abanirivyi ni nyinshi cyane yamenye cyane gose narabije ariko nabije manje kubaza vuga bati utwarana umutima witeguye ushobora kugenda waruzi yuko ikintu kiza kugenda uko ariko ugasanga siko kigenze true rero jewe mvugishije ukuri utubazo two ntitubura ariko turashima Imana ko ivyo bibazo bironkera inyishu ugasanga umuntu arabandanya kuko ibihe turimo si vyiza cyane kubijanye n'uburyo ariko kandi tukaba tuzi neza ko umuziki usaba uburyo imbere ya vyose imbere y'ivyo utegura vyose utegerezwa kwipanga kuko nka twe tuba tukiririmba tugitangura nturirimba uyu munsi uce wifuza ikigaruka mu mufukejo uraririmba ugasohora peut-être nk'indirimbo zindi zikaguteza imbere ariko gusa mu buzima bw'iwanje nubwo nahuye n'intambamye nyinshi ariko narahuye n'ubufasha pe ubwo bufasha nabwo amisi ubundi ni wewe pe asante jewe naje mu muziki atamuntu n'umwanzi nishatse kuvuga atamuntu n'umwanzi mu basanzwe bakoresha igikorwa cy'umuziki ariko nkishika ni wanyakiye niyo radio ya mbere nashikiyemo ngaho mbona urambereye umuntu mwiza ushira mu magroupe amwe atandukanye ndahura n'abandi
gushika uyu munsi ndasohora indirimbo abaririmbyi bamwe bamwe bakayiposta ariko ivyo vyose ni kubera we rero ico ndakigushimira cyane n'umutima wanje wose mani kumpezagirira gose amen ya hama ndibaza ibindi bizogenda neza. Yes, turumvise urugendo rwa rw'umuziki uko rwatanguye naho rugeze no munsi ndetse n'imbogamizi wagiye uracamwe. Ndasaga toro tugaruke kuri kino kintu. Urakoze indirimbo yawe ya mbere yitwa Never Rush. Ni indirimbo wazanye ngaha. Ni indirimbo twavugije, ni indirimbo twacira inzira. Ku ruhande rwa feedback waronse, yari feedback imeze gute? Ariko ni indirimbo yaguhaye icizere kimeze gute muri wowe ndetse no muri kazoza. Never Rush yaratumye numva no bandanya kuririmba kuko ndiko ndagerageza kuraba nkiri umuririmbyi mushasha umuririmbyi ata platform nini nafise kuko je natanguriye kubusa kandi n'ubundi zirakura cyane rero ndavye ukuntu Never Rush nayiririmbye nkayiposta ataba followers mfise nkayiposta ataba subscribers mfise nkayiposta sa nkaho umenga ndacari umwe ariko gushika uno mwanya akaba ari indirimbo ishobora kuba yarakunzwe n'abantu benshi ikarabwa n'abantu benshi ntigeze nitega nukuri Never Rush yaratumye ngira icizere cyo kubandanya kuririmba Never Rush yaratumye numva umenga no shira kindi numva umenga no kwikubita hasi no hejuru nkakomeza urugendo rw'umuziki kuko yarampaye icizere cyuko ejo canke ejo bundi ishobora kumungi muntu canke umuntu akomeye uri industry y'umuziki rero Never Rush ni indirimbo yampaye icizere gikomeye cyane. Yes, Never Rush ni indirimbo yampaye icizere gikomeye kandi cyane. Byari byoroshe kwegera umuhinyanyuzi nka iBreezy kugira ngo asore gukora indirimbo kuko iBreezy uno munsi ni numwe mu bantu bakomeye muri music industry muri showbiz n'ahandi ariko gato ndagusomere buno butumwa. Nubwo umuntu akomeye muri music industry amaze imyaka myinshi muri music industry no muntu amaze kubaka ibintu bikomeye muri music industry no muntu amaze kuja hanze akuzuza amastade n'amastade biraryose nabivuze ati ingene twisigura imbere y'abantu ni kimwe mu bitwereka ejo hacu uko hameze. Cedric Bangi n'umuntu ufata gute? Cedric Bangi n'umuntu ngira yatangwe kuririmba ntarabaho nakuze ndamwumva nakuze ndamwumva numva indirimbo ziwe numva ko ari umuntu akomeye cyane akora amahita amashow manini vy'ukuri kuri jewe ndamufata nk'umuntu legendaire munini cyane ngaha yanditse ubutumwa kuri telefone yanje yanyandikiye ati Ami Pro uyo mwana azoba star. Merci beaucoup. Indirimbo yiwe ngo ikwija ama norme musical. Never Rush ni indirimbo yanje. Ubutumwa ngubu mtama. Ngira uri kurabona ko ivyo ndiko ndavuga ari byo. Ivyo kabisa. Uyu ni Cedric Bangi. Mani muhezagire cyane. Uyumva gute kurongo ubutumwa? Hari igihe ushobora kumva ikintu ukabura ukuntu uvuga peut-être basi utahasha ukajya mu karuhuka akabura ushobora kuronka ijambo ushobora gukoresha rishobora gutuma umuntu yumva ko washimye no kuri ndamushimiye cyane vyimva mutima mani mumpezagire cyane. Yes, yitwa Zevan reka natwigire ku ndirimbo yitwa JJ kubera iki JJ ni indirimbo wanditse uri mu bihe ivyahe ariko ni indirimbo ivuze iki kuri wewe? Okay, merci beaucoup. Hama jewe indirimbo ziwanje ukuntu ndazandika biravana n'ibihe ariko kandi biravana n'ukuntu mba niyumva muri uwo mwanya. Burya abantu bavuza amagitari amapiano iyo uyifise mu cyumba iyo ufise ico gikoresho mu cyumba umwanya n'umwanya ushobora uzi no kwandika indirimbo umwanya n'umwanya ushobora kwandika utitaye mu bihurimo ariko bivanye n'ukuntu mu mutwe wiyumva. Rero hari indirimbo zimwe nandika bivanye n'ukuntu numva meze muri uwo mwanya. Jeje ni indirimbo y'urukundo, ni indirimbo iri romantique, ni indirimbo nanditse canke niyumviye fatiye ku bintu bisanzwe bihari kuko urukundo ni ikintu kihari kirisi yose ikintu aho uja hose ugisanga kabisa. Rero naririmbye mu
ruhande rw'abantu bakundana naririmbiye abakundana naririmbiye abakundana ariko n'utamufise ashobora kuyumviriza bikamutera kumuronde rero never jeje ni indirimbo naririmbye mfatiye ku rukundo ruhari ku kuntu abantu bakundana ku rukundo turujamo n'ukuntu tubisanga bimeze jeje naco uri kurumviriza shaka kuvuga ko ari ibintu byinshi urukundo ni rwinshi rurandengera ni rwinshi cyane niyo terme ya jeje yavuye ni muri rusange n'ibintu byinshi cyane kubera iki gusubira kuwa gukora indirimbo ya mbere ndavuga iBreezy nigiki washimiye iBreezy nigiki wabonye iBreezy atandukaniye ko nabandi cyambere na mbere iBreezy gushika uno mwanya ntakiri producer gusa kuri jewe iBreezy ni grand frère iBreezy gushika uno mwanya n'umuntu munini cyane ku muziki wanje sinovyinjiramo cyane gose ariko ndibaza ngira rimwe rimwe tuzogenda turabibona kuko urabona ko n'indirimbo zanje ariyo ndazitwara iBreezy vraiment icyatumye subirayo cyangwa icyatumye ariho ntangurira icyambere naramwumva akora amahit manini numva no korana n'umuntu akora izo hit abandi bumviriza bakaryohe jeje narayanditse birazwi yuko atahandi hano nari kuyitwara kuko iBreezy n'umuhinyanyuza akomeye cyane iwacu nubwo abandi bahari kandi babizi ariko ku ruhande rwanje niwe mfana nk'umuhinyanyuza akomeye ninaco gituma rero natwaye indirimbo zanje kandi gushika n'uno mwanya n'izindi niyo zizoja kuko hariho n'ama projet mwamaza afise tuzatwara nzana aratwaye arakora n'izindi tuzogenda turazumva uko umwanya uzogenda uradukundira kubera iki guhera ku ndirimbo zawe uri wenyene kubera iki udahera ku makolabo n'abandi barindi bagenzawe mu gihe no munsi novuga yuko umaze kubaka ikintu no kwita chemistry hagati ya Zeva n'abandi baririmbyi muramana muragumana murakinana umwanya munini muba muri ko ami ikuntu no cishura ico kintu icambere coco umuziki wacu ngaha witurawukora kandi turawukunda cyane kandi turafashanya ariko uko biri kose imitima y'uwacu yose si imwe uko we ukoze uko wumva wofata ukuboko k'umuntu mubonanye mukuze ukamupushinga hariho uwundi atavyumva hariho uwundi atumva ico kintu yogikora ariko ese twese twogira iyo mitima yo kumva ati uyu mupeti nuwahe bimeze gute afise indirimbo reka tumugwa inyuma nkuko kuvaho je nawe tumenyaniye biriko biragenda twoshika kure cyane rero ndiko ndaraba ntivyari kunyorohera guhera kuri collab atamuntu n'umwanzi ntivyari koroha ko nitura umuririmbyi atahanzi nahisemo kwanza guhera ku ndirimbo yanje manze menyekane nka jewe niko guhera kuri Never Rush ndayisohora Never Rush yaranyugururiye imyanga imwe mwarabibonye niho namenyaniye na wewe vyukurura warakoze ikintu cyatumye ngumana nabo baririmbyi kandi gushika no munsi benshi turavugana nagomba ndakubwire ko with design nkirungika kajyaga Kamixon na Gatrera with design yaragakunza arahebaranyandikira inbox ariko icyo cyose cyavuye kuri cya kintu wakora udushira hamwe ubu turavugana biciye mu burya mupira muri kijya kintu cyahabaye gituma duhura rero ivyo ndabishima cyane gushika uno mwanya kandi gukora collab ndiko ndabona biriko biraja mu nzira yo gukunda kuko babantu turi hamwe turayaga turatera inkuru ariko nkitangura ntivyari kunyorohera kandi najeje nkisohora narumvise no isohora je nyene sinigeze niyumvisha kuyisohorana n'undi muntu ariko indirimbo ishobora kuza ya gatatu canke ya kane canke ya gatanu kuko mfise nyinshi nanje ndipfuza gukora collab kuko collab ziratuma umuntu amenyekana gusumba kwikorana wenyene music ni kintu kinini ariko ndasaka kutubwire muziki ufata gute muziki uvuziki kuri wewe muziki no musogereranya niki music nivyo ni kintu kinini cyane ni kintu kiri big mu gihe ntanguriye ku majambo wavuze ati aha uhakirira umuntu ari discipline jewe ndasindero kabisa nidu nta mwanya yitonda ashobora kuduserukira akagira icyo atumariye by'ukuri music ni kintu kinini ariko gisaba ivyo bintu vyose utaruko umuziki ntibikunda rero gushika uno munsi umuziki ndawuha umwanya munini cyane muri jewe
kuko nawujemo ndawukunda nawujemo ndawifuzamo ibintu byinshi cyane nshobora kuba mbona ku bandi ya rero umuziki muri uno mwanya ndawufata nk'ikintu kinini nubwo utaranteza imbere ariko ndizera yuko ejo canke aho bukera nanje shobora kuganya nk'abo wundi muntu biciye mu muziki rero umuziki ndawuha umwanya munini cyane mu buzima bwanje umuziki ndawuha umwanya munini cyane mu buzima bwanje aya namwe majambo y'uwitwa Vani muririmbyi mwiza muririmbyi adasanzwe muririmbyi yandika neza indirimbo imwe yitwa Neverasi yitwa Jeje reka dufate umwanya mwiza twumvirize Jeje catwugura umurongo wa telefone ku bantu babiri canke batatu imbere yuko twikebandura na Vani nitwa Army Pro the MC usobora kunyita the electricity the MVP let's go no ja kuri micro Cedric yanditse Neverasi ubundi niyo yari yiwiwe ariko baciyandika ngo ye baba we sivyo gufyina Jeje yo ni kufra ya Messi Bangi merci beaucoup kabisa ndakubwira ikintu kimwe biraryoshe cyane kuba uri kurakora abantu bagutanguriye muri music ariko banakoze n'ibintu binini bagasobora kwandika ama message ni byiza cyane bose kweli big time twumvirize kandi indirimbo yitwa Jeje tuyigirire promotion ihagije ni Buja FM ni the number one soga station in our country the sound of Burundi la meilleure des stations my name is Army Pro the MC the electricity the MVP